amatwi bakunze b'Imana mwese turabaramukije tugire Kristo. Haraheze imisi itari mike mwumva ku maradiyo mwongera musoma ku binyamakuru ko hari inama y'umuryango wa Ecclesia Synode des Évêques mu gifaransa yari imaze imisi iriko ibera i Vatikano ku kirimba kwa Papa. Iyo nama benshi bari bayihanze amaso. Uyu musi rero twaronse umutumire ashobora kutubwira neza ivyayo. Uyo nawe ni nyenicubahiro Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa, umwepiskopi w'Ingozi, akaba ari nawe arongoye inama y'abepiskopi Katolika y'u Burundi, ariko aganira na Patiri Jean Claude Manariyo. Nyenicubahiro umwepiskopi wa Diocese Ngozi, mukaba kandi murongoye n'inama y'abepiskopi Katolika y'u Burundi, ndabaramukije. Amahoro neza. Nyenicubahiro umwepiskopi, mumaze imisi myinshi mugira inama y'umuryango wa Ecclesia, kandi muri iyi misi hagiye haravugwa vyinshi. Mwotubwira mu ncamake ukuntu iyo nama yagenze? Urakoze kumpa akaryo kugira ngo dushobore kuganira n'abakunzi ba Radio Maria eka n'abandi bose bazoba bariko barumviriza. Yego cane twari muri iyi nama kandi natwe twaravyumvise, haravuzwe vyinshi, bimwe tukaza turavyumva naho tutabigiyeko kuko twari dufise ijambo rihambaye dutumbereye riruta ayo mayagwa yo mw'ibarabara. Mu ncamake rero iyi nama yagenze neza. Mbere novuga ko yagenze neza cane, yagenze neza imbere ya vyose kuko ijambo ryari ryaduhuje ryerekeye ingo n'imiryango ni ijambo rihambaye kandi ijambo ry'inkoramutima, ijambo ry'inkoramutima ku bantu bose, baba abakristu eka mbere n'abatari abakristu. Iyo rero abantu bahujwe n'ijambo rihambaye, ijambo biyumvamwo kandi bakamenya ko iryo jambo abantu baryiteze ko vyinshi, barihanze amaso, baca bitondera iyo nama. Inama igahava ikagenda neza kandi ikaryoha. Nivyo rero vyabaye. Iyi nama yagenze neza kandi kuko tutari twaje turi buharire ku vyerekeye ingo n'imiryango tubihereye ku vyo twoba twarasomye canke ku vyo twarize canke ku vyo twarigishije. Twari twaje nyabuna turi buvugane ingene tubona ivyerekeye ingo n'imiryango, ingene ingo n'imiryango bimerewe mu maeklezia yacu no mw'isi ya none. Tugatumbera iryo jambo ari kugira ngo turabe icokorwa ngo turemeshe ingo n'imiryango aho biri hose. Imiryango n'ingo bibandanya bigendera ibanga, tubaremeshe batere baje imbere, mugabo kandi tutibagiye na cane cane abo vyagoye, baba barahukanye canke bahukanye bagasubira kubaka izindi ngo zabo, nkumbure bitakiri mw'iteka ry'ukwemera kwacu muri Ecclesia. Reka bo bose twari twaje kugira ngo tuganire turaba icokorwa ngo nabo tubitwararike. Nico rero caratumye iyi nama yacu iryoha, iragenda neza. Ikindi cabiryoheje mbere gusumba nuko muri iyi nama umuvyeyi wacu Papa yaduhaye akanya kanini gakwiye kuko twoza turagirira ibiganiro mu migwi mito mito, ya migwi y'abantu bavuga ururimi rumwe. Kuko murazi yuko iyo twagiye mu nama ya bose, umwe wese yari afise iminota 3 gusa itarenga, kandi ntiwaheza ngo wisubirize ugomba gushikiriza iryo watumwe n'abagutumye. Urumva rero iminota 3 yari kuba ari mike cane ngo kuvuga ivyerekeye Burundi bwose ukabivuga mu minota 3 uvuze bike cane. Ariko rero yaciye aduha umwanya utari muto ukoza turagenda tuganirira mu migwi mito mito, mu migwi y'abavuga ururimi rumwe. Muca mwumva yuko umuntu rero yaca aronka kuntu yisanzura akavuga neza, agashikiriza ijambo kandi akarishikana neza. Ico rero caratumye ibintu bihava biraryoha neza. Ico gituma nakubareye yuko inama yagenze neza kandi yaraturyoheye, irahava iranashika ku bintu bizogirira akamaro igihugu c'Imana, mbere bikagirira n'akamaro isi yose.
Ego murakenuye cyane kandi dushimire n'Imana ko vyagenze neza. None mubona ari igiki kigiye guhinduka mu buzima bw'Ekleziya yo kw'isi yose na cane cane nk'iyo mu Burundi? Ico kibazo kiraryoshe, mugabo sinovuga ngo ikigiye guhinduka, ahubwo ngira ngo umuntu yogira ati ibishobora guhinduka uko murazi yuko kugira ngo ibintu bihinduke, guhinduka kw'ibintu biva ku bintu vyinshi. Ibishobora rero guhinduka ku byo mbona ni vyinshi. Nk'ubwa mbere twebwe nyene ubwacu twararonse akaryo kukumviriza ivyerekeye ingo n'imiryango kw'isi yose hirya no hino. Ngumbura umwe yahora abona ahari ibintu bimeze neza akiyumvira ngo nkumbure n'ahandi niko bimeze, uwundi akabona iwe umengo nta kintu kikigenda akibaza ngo hose vyaratokombeye. Muri uko rero kumvirizanya, umwe akumviriza uwundi akumviriza uwundi, tukaheza turashira hamwe, vyaraduhaye ivyiyumviro bishasha bituremesha ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande naho bigatuma tugira tuti nyabona tutitwararitse iki na kiriya dushobora gusanga natwe vyatubereye nk'uko twumvise ahandi uko imeze. Ico rero kintu cadutumye umwe wese ahava ameze nk'uwuhindutse. Ukabuzi rero yuko iyo abungere bahindutse ntihabura ibihinduka. Ico ni cambere. Ica kabiri novuga nuko twasubiriye kubona twongera turiyemeza ko ingo n'imiryango ari vyo shimikiro ry'imibano y'abantu, n'ishimikiro ry'Ekleziya n'ibihugu mbere, ku buryo kazoza k'Ekleziya n'ak'ibihugu twasubiriye kubona ko gahagaze kuri kazoza k'ingo n'imiryango. Iyo rero uzi ko ikintu ari ikintu gihambaye, ari kirumara, uca ubwirizwa kucitwararika gusumba uko wahora. Nico rero urumva twarakibonye kandi kizotuma hagira ibihinduka. Ica gatatu kandi gihambaye nuko twabonye nyene ko umengo hariho babaza hica bariko barasya batazambaye mu gusambura ingo n'imiryango kw'isi yose kandi mu buryo bwinshi. Ingo n'imiryango twarabonye yuko bigeramiwe kw'isi yose, kandi rimwe na rimwe ibisambura izo ngo n'imiryango biza vyerekana nk'uko ari ibintu bije guteza imbere izo ngo n'abagize iyo miryango, ngo bije guteza imbere umuntu, ngo umuntu abe umuntu yishira akizana, ngo umuntu abe umuntu yateye imbere, bikaza vyiyerekana gutyo. Mugabo icihishije inyuma y'ivyo ari uguhava bisambura izo ngo. Ingo rero n'imiryango birageramiwe. Ndaguhe nk'akarorero gatonya. None wewe nk'abantu bosha abandi ngo umuhungu ashobora kubakana n'uwundi muhungu, ngo uko umuntu wese ngo yokubakana n'uwashaka. Bimwe horagira ngo mariage pour tous, umuntu wese yubaka uko ashaka, yubakana n'uwashaka kandi uko ashaka, ngo niwe mwidegemvyo. Mbega isi yacu niyagenda mu ngo zimeze gutyo, umuhungu akubakana n'uwundi muhungu, umukobwa akubakana n'uwundi mukobwa, mwumva izo ngo zizomarira iki isi yacu? Isi yacu ntiyo bigiye gupfa, urugo rutarondoka, urugo mwen'ubwo mwumva hari igishobora kuvamwo. Bamwe rero bakibaza ngo niyo majambere, ngo ababuza mwe n'izo ngo ntibaba baratera imbere, niko baza bavuga. Kandi tuzi neza yuko kuva Imana ikirema abantu yaremye umuntu imurema ari umugabo kandi ari umugore. Uwo muntu niwo muntu asa n'Imana. Umugabo n'umugore bari kumwe baca batanga agashusho k'Imana. Imana yaciye ibabwira iti nimubane mwubake, irabahezagira ati kandi murondoke mubone no kuganza iyi si yose. Ubwo nibwo rugo Imana yashatse. Ibindi byose bituzanira isi ibe mu bantu nivumwe, ariko hari abantu rero bariko baragira ngo oya, ngo ivyo umuntu arashobora kubihindura. Twarabonye rero yuko hariho abasya batazambaye kugira ngo basambure urugo, basambure umuryango. Arico gituma rero tubwirijwe kuvyitwararika. Cyangwa kandi karero ruzi abantu bashobora kubarira abantu ngo naho ngo kubaka ntibuvyare, ngo uko burya ngo umuntu ngo kuvyara
ngo umwana ngo atera ngo inkwegane ngo akabuza umwidegemvyo ngo wubatse canke ngo umwana ngo niwe atera ubukene. None ngo zitarondotse isi yacu yobandanya gute? Imiryango yobandanya gute? Isi yacu ntiyohava ipfa. Kandi ivyo biriho ku isi yose. Murabaze nk'abazungu bamwe bose bamwe bishinze bavyemera bakagira ngo niyo majambere ayo bagowe ubu, kuko bamwe batakigira abantu bakiri bato rwaruka ruboneka, hasigaye haza abanyamahanga ugasanga nibo basigaye buze muri ivyo bihugu vyabo kuko bishinze bagira ngo niyo majambere. Ego uca wumva rero yuko tumaze kubona ivyo vyose twaciye tubona ko tubwirijwe kwitwararika tukavira hasi rimwe ngo dukingire ingo zitarafatwa, tuzifate mu mugongo, izimaze kugwa nazo turabe ingene twozifasha gusubira kuremarema. Ivyo rero biri mu bishobora guhinduka kubera iyi sinode twahoramwo, kubera iyi nama y'abepiskopi twahoramwo. Murakeneye cyane. Mu mwaka uheze turibuka ko ari mwebwe nyene mwari mwaserukiye Ekleziya yo mu Burundi mu nama y'umuryango idasanzwe. Ni iyihe ntambwe mwateye muravye aho ibikorwa byari bigeze mu mwaka uheze? Mu mwaka uheze novuga ko kwari nko kumena umushike. Nk'uko mwabibonye ivyavuyemwo twaciye tubishikiriza igihugu c'Imana, turabishikiriza mbere n'isi yose. Nico gituma muvyeyi Papa yaciye agira ati nivyandikwe isi yose bibone, abantu bose babibone, abakristo bose babibone, ama ekleziya yanyu abibone. Kwari kugira ngo nabo baheze barabe ico bokunganira ijambo twari twashitseko, kandi henshi barabigize. Natwebwe twaragerageje kubigira naho twari mu rundi rwimo, mugabo ababishoboye barashoboye kugira ico bavyunganiyeko, barabidushikiriza kugira ngo tuze tubishikirize abandi. Intambwe rero ya mbere yabaye iyo y'ukumena umushike hari mu mwaka uheze. Intambwe ya kabiri ica iba yuko abakristo ku isi yose mbere n'abandi bantu, kuko hari abantu bagiye barandika n'ibitabo muri batari bacitwararika n'ivyo bintu vy'Imana, mugabo bakandika ibitabo vyerekeye ingo n'imiryango kugira ngo bize bigire ico biterera. Intambwe ya kabiri rero kwabaye ko guterera kw'igihugu c'Imana n'abantu bose bitwararitse urugo rw'abantu, umuryango w'abantu. Iyo iba intambwe ya kabiri. Uyu mwaka naho novuga nti kwari nko gutoza ikivi. Rero umwaka uheze twaravye cane ibihanze ingo n'imiryango mw'isi ya none. Turabona ko ingo zihanzwe na vyinshi, kandi ko kenshi zigeze kure, hamwe zigeze kure, na cane muri ibihugu muri biriya bihugu vy'Iburaya n'ivyo muri Amerika ya ruguru, aho nyene bavuga yuko amajambere yabinjiye yabatashe, niho usanga ingo n'imiryango bigeramiwe. Ivyo twarabiravye turabinonosora, naho n'uyu mwaka twabisubiyeko kugira ngo turabe ko twoca turondera ico twokora turavye izo ngo aho zigeze. Muri ivyo rero twokora twashimiye ko uyu mwaka hari ugushigikira no guherekeza ingo zubatse neza kugira ngo zireme, zimenye ko ziri mu nzira nziza, inzira y'Imana, kandi ko zimeze nk'intabonwa, ya ntabonwa itera iteka ekleziya n'isi yacu. Mu mwaka uheze rero iryo jambo ntaryo twari twashitseko. Bari baje bavuga cane abo mu bihugu vya Buraya n'ivyo muri Amerika, bavuga gusa ibigoye ingo, kuko iwabo ingo zisa n'izamaze gusambuka hose. Baza baguma bavuga gutyo, niyo twego twagerageza kuvuga tuti nyabuna hari ingo zicubatse neza, wamengo ntavyo bumva. Uyu mwaka rero iryo jambo twararishizemwo, kandi nabo nyene barahava barabona ko ari iryo kuri,
mbere basubije amaso inyuma basanga n'iwabo hariho ingo zikimeze neza naho ari ingo ari nke cane. None rero twaciye turaba mbega twokora iki kugira ngo izo ngo zikimeze neza tubandanye tuzishigikira, tubandanye tuziremesha, zishobore gutera imbere kugira ngo zibandanye ziba akarorero keza ku zindi ngo nkumbure vyamaze kugora. Hanyuma muri ivyo rero vyokorwa ica kabiri gihambaye ni ukwitwararika kuremesha ingo n'imiryango vyamaze kugora. Mbere nogira nti ico nico gikuru twabonye ko kiranga umwungere mwiza, kuko na Yezu agira ati sinazanywe n'abakomeye canke abiyita intungane, naje gukiza abagwaye. Noneho rero bigize n'akarikora kuri noneho ngira ngo mu bihugu vy'Iburaya nk'uko nari nabikubwiye Yezu yogaruka, ngira ntiyoca wa mugani yari yaciye muri kiriya gihe yabarira abayahudi ngo avuga ati hariho umwungere mwiza yari yatakaje intama imwe mu ntama 100, ati mugabo ubwo bwungere bwiza bwe bwiyerekaniye kuko yaciye yirukanga kugira ngo arondere n'iyo ntama imwe yari yazimiye. Ubu ngira ngo Yezu yogaruka akaraba uko ibintu bimeze, yogira ati habaye umwungere atakaza intama ziwe 95 asigarana 5 gusa, kuko batubare yuko Iburaya ariko bisigaye bimeze ngo mu ekereziya atari make nibo nyene babitwibaririye, ni no muri Amerika hamwe hamwe ngo abakristu bubatse neza bacitwararise indagano zabo, ngo ngira ngo babashika nk'10% ngo abandi bose ngo byaranse. None wewe woba watakaje intama 95 hanyuma ugasigarana 5 gusa, cyangwa ugasigarana 10 watakaje 90, ngo ubaye umwungere mwiza gute ugumye wiraramiye ngaho, cyangwa ukaguma wishonyangira ngaho uneganega ngaho ngo uri nizuragiye kandi wumva usigaranye iziri kurushi. Nimba bwungere bwiza mu gihe ca Yezu yabwerekanye mu kuvuga yuko nuramutse atakaje imwe gusa abwirizwa kuca agira uko ashoboye kose kugira ngo niyimwe aze kuyirondera. Ubu urumva yuko bica ibindi ku muntu yoba yatakaje shika ku 90 nk'uko ndabikubwiye mu za Buraya, bisa nuko ibintu bimeze gutyo. Tubwirijwe rero kuraba ingene tuca twitwararika izo ngo zitari nke vyamaze kugora, kandi rimwe na rimwe bikazigora kubera ko abungere ekleziya yabwirizwa kuzitwararika. Nkumbure yaherutse gusa ihezagira izo ngo ikagira ngo birakwiye, ntibandanye izitwararika, izibungabunga, iziherekeza mu biryoshe no mu bitaryoshe. Aha rero hariho bibiri novuga ko twungutse muri uko kwitwararika ingo, cane cane izo ngo vyagoye. Icambere twungutse nuko twasubiye kwiyibutsa ijambo umuvyeyi Papa Yohane Paulo wa kabiri wari umweranda yari yashitseko mu 1981 ariko arasozera sinode yari yerekeye ingo n'imiryango yo mu 80. Yari yavuze ati abo bantu biba vyaragoye, abahukanye mbere nkumbure n'abahavuye barahukanye bakubaka izindi ngo, ntimuce mubata, baguma ari abana b'ekleziya, ntimuce mubata ngo bahave bibaza yuko ari bicibwa muri ekleziya, baguma ari abana b'ekleziya. Iryo jambo twarasubiye kuryibukanya, turarizirikana, turaraba mbega hirya no hino none uko niko vyagenze canke siko vyagenze. Ubwo nta bantu vyagoye, none nkumbure ekleziya yahavuye ireka kuza iritwararika, bagahava bumva yuko umengo babaye ibicibwa. Ijambo rero rya kabiri ryabaye iry'uyu muvyeyi Papa Francisco, yaciye atubwira ati ntibikwiye gusa yuko bokumva ko atari ibicibwa,
ahubwo no kubereka rwa rukundo rw'ikigongo rw'impuhwe wamye ruranga umwungere mwiza, akaba mbere ari bo mwitwararika gusumba, kandi ntibibe gusa ibintu vy'abungere, abepiskopi, abasaseredoti, bikaba ibintu vy'ekleziya nzima. Umubano watakaje urugo ukumva yuko ubwirijwe kwitwararika urwo rugo, kumwe nyene kw'abantu bagize umubiri umwe. Iyo ku mubiri hariho igihimba kiriko kirababara, umubiri uca wumva yuko ubabaye ari wose. Ati muce rero muza murabitwararika nka ekleziya, mubigirane impuhwe ku buryo babona ko bagumye ari abana b'ekleziya, kandi ko ekleziya ibandanye bakunda, ikipfuza yuko yobagarura bagaheza bagasubira mu butungane bw'Imana. Ivyo rero novuga ko ari intambwe ihambaye rwose umuvyeyi Papa yadufashije gutera, kandi ndabona yuko bishobora kudufasha rwose, kandi no kugira ngo mbere ntibihave biguma mu majambo gusa. Uyu muvyeyi Papa wewe mbere ntiyarinze no kurindira yuko iyi nama tuyisozera rwose. Kuva inama ya mbere igihera yaciye akora ikintu, ubu naho imbere tugira dusozera inama yaciye akora ikindi. Ivyo bintu bibiri yakoze ndabikubwire. Ica mbere yakoze nuko yaciye afata ingingo ihindura uburyo bahora bacira imanza abo vyagoye, bakagomba nko kwahukana, cane cane abo vyagoye ubugeni butafashe. Hanyuma bahora babwirizwa kubanza kugira imanza zimara umwanya munini, bakarinda kuva muri sentare imwe, bakazobwirizwa kuja mu sentare ya kabiri, naho ata muntu yoba yunguruje, kugira ngo iyo sentare ya kabiri ibanze yemeze ingingo yafashwe na sentare ya mbere. Niko amategeko ya ekleziya ahora abivuga. Mbere rimwe na rimwe hari naho vyabanza gushika i Roma kugira ngo Roma ibanze ivyemeze. Ivyo vyose vyatuma abo bigoye naho baba bari mukuri bamera nk'abihebura bakabivamwo. Ubu rero Papa yaravyoroheje rwose. Ati ubu nibigende muri diocese, umwungere arabe ko yoshinga isentare. Iyo sentare ici vyitwararika, wenyene yumvirize n'urwo rubanza, hanyuma bice biherera ngaho muri diocese, atahandi birinze kwirirwa birungururizwa. Kuko nanone umwungere wa diocese niwe asanzwe ari umuvyeyi wa diocese, niwe abwirijwe kwitwararika imbere ya vyose ibigoye abari muri diocese yiwe. Urumva nk'ico ni ikintu gikuru cane, kandi kizofasha ingo n'imiryango zitari nke kugira ngo batunganirwe. Ikindi yarayagize hirya y'ejo, nuko yaciye ashinga urwego rushasha mu gusubiramwo inzego zari zihasanzwe mu nzego ziyobora ekleziya, bimwe bita dikaster. Yaciye asubiramwo inzego ku buryo haboneka urwego ruzoba rwitwararitse ingo n'imiryango. Ivyo rero no kugira ngo bakurikiranire hafi iryo jambo ryerekeye ingo n'imiryango. Urumva rero duhereye ngaho natwe mu madioseze yacu dushobora guca dutumako bose vyagoye, nkumbura bakihebura bakibaza ngo ekleziya yarabahevye, na cane cane nk'uyu mwaka ho dusanzwe turi mu mwaka w'ikigongwe, barabimenyereye mu Burundi, tukabatumako kugira ngo turabe ingene twoshobora kubatunganiriza. Ivyo rero tuzobigira, ndazi neza ko tuzobigira tumaze kwivugana neza n'abandi bepiskopi bari bantumye kugira ngo ndabaserukire. Tumaze kwivugana tuzoheza dupfundika ijambo, turabe ingene twoshobora kwitaba iyo ngingo nziza, kandi ntibe gusa iyo umwaka w'ikigongwe c'Imana, ibe uburyo bwo kubandanya turangura ubutumwa bwacu harya iwacu mu Burundi, iwacu mu Burundi. Murakoze. Imbere yuko tubandanya, hinge dusabe abari mu buhinga bw'ivyuma badushirire ko akaririmbo. Imana
ndaheje kuvuga rero yuko muzokwitwararika ingo, mukitwararika cane cane nabo vyagoye. None mwotubwira ibibazo nyamukuru bihanze imiryango yo mu Burundi n'inyishu iyi nama yabafashije kubitorera? Ibibazo bihanze ingo n'imiryango mu Burundi ni vyinshi, kandi nibaza yuko igikuru atari uko twobidonda vyose, abasanzwe bari muri ivyo bo barabizi. Igikuru nuko bazoheza bakagenda bakegera abungere babo, abasaseredoti babo, bakayibiganira kugira ngo babafashe gutora inyishu. Abungere sibo bazotora inyishu, abasaseredoti sibo bazotora inyishu, abasanzwe bafashe ingo n'imiryango sibo bazotora inyishu. Bafasha abubatse bonyene ubwabo, abubakanye, kugira ngo bonyene ubwabo babe aribo bitorera inyishu. Ariko kugira ngo ndakwishure kuri ico kibazo, no kubwira bimwe bimwe muri izo ngorane zihanze ingo zo mu Burundi. Hari nk'ibibazo by'ubukene, ubukene butuma ingo zibaho nabi nabi, ntizironke ico ziha n'ico ziha abo zibarutse. Murumva ko iyo ngorane ari ingorane ihambaye cane. Ubukene si mu Burundi gusa, ni mu bihugu bitari bike vyo muri Afrika n'ahandi usanga hari ubwo bukene. Hari n'ikibazo c'imidurumbanyo, mbere n'ingwano vyama bituma abantu baturatura. Abari bubakanye ugasanga ntibashoboye kubana, naho bobana ugasanga ntibabanye bari mu nzu nkuko bategerezwa kubana. Mbere ugasanga kubera iyo midurumbanyo n'izo ngwano hari n'ababwirijwe guhunga. Ivyo rero bikaba inyendamuvano yuko ingo zimwe zimwe zisambuka. Hari n'ibibazo vy'ingo, abazubatsi usanga bibaruka nk'abatigerera, ugasanga mugani wa papa, uyu mupapa dufise niwe akunda kuvuga gatomora. Hariho abariko baramubaza, sinzi igihugu yaravuyemwe, sinzi ekereziya yaravuye kuramutsa ari mu ndege, abanyameshamakuru bariko baramubaza ico yiyumvira ku vyerekeye ukurondoka, ukuvyara neza. Nihagira ati ego memu turashima yuko abakristu bovyara kandi bakavyara neza, kuko Imana yabahezagiye ibabwira yuko borondoka. Ati mugabo rero si vyiza yuko abantu baheza ngo baze bararondoka nk'udukwavu batigerera. Umuntu abwirizwa kurondoka abanje kwibaza, akaraba abana ariko araronka ingene azoba barera, ingene azobakira, akabarera, akabateza imbere, akabashikana mu bigero, kugira ngo abantu babaho mw'iteka ry'abana b'Imana. Nico ni kibazo kiri mu Burundi. Hari rero n'ibindi bibazo novuga ko dusangiye n'abandi bose bari ku isi, nabakubwiye bizanana n'ivyitwa amajambere. None ntuzi yuko akazi gatuma abubakanye bataronka akanya ko kuba hamwe, ko kubana kenshi, ngo barerere abana hamwe, ngo bumve ko bagize umwe. Ugasanga nk'umwe agiye kuba hehe, akazomara y'ukwezi, amezi 2 batabona n'uwo bubakanye. Ivyo urumva ntibiheza ngo bifashe abubakanye, cane cane mu myaka ya mbere, yuko baheza bakagubaka neza, bakiyumvanamwo. Canke nka bimwe navuga vy'abahendahendesha abubakanye udufaranga, bakababwira bati vyoba vyiza mbere mutarondotse, mbere kugira ngo muvyerekane yuko mwebwe mwamaze gutera imbere, nimufungishe burundu, ku buryo ico kibazo cyo kuvyara kitazoba kikiri kibazo kuri mwebwe. Ivyo rero bamwe bakabigira kugira ngo nabo bicire udufaranga, kuko iyo bagiye kwerekana kuba batumye yuko baronse bangahe na bangahe, babakundiye yuko bapfungisha burundu, baca bironkera ko amafaranga. Urumva n'ivyo byose nisibe, no guhenda abantu, ukabashira mu bintu bitameze neza, wironderera inyungu ziwawe gusa. Ivyo byose ni ibintu bihanze ingo n'imiryango iwacu. Uti none inyishu y'ivyo bibazo ntiyihe? Inyishu nsa nuko namaze kuyivuga. Muri rusangi nuko twotora uburyo bwo kwama hafi mu butumwa bwacu, tukama hafi ingo n'imiryango,
dushikana mw'ibanga mu vy'ukwemera, gutyo hagize abaza barakurikirana bagahanura ingo zose, izo ngo zoheza zikumva ko ziremye, hanyuma zigiye mu bibazo umuntu akaziha umuco kugira ngo zitore inyishu y'ivyo bibazo. Hanyuma ku rundi ruhande nabwo novuga ko hari ibibazo bimwe twebwe nk'abungere twenyene tudashobora gutorera inyishu, kuko none nk'ikibazo c'ubukene mu bihugu bitaratera imbere nk'igihugu c'u Burundi, kandi uzi yuko ubukene arico kibazo novuga ko ari nkwezi y'amarere ku bindi bibazo bihava bikurikira bigasambura urugo n'umuryango. Nk'ico kibazo umuntu arabona yuko gifatiye kure, mbere kigasaba yuko n'intwaro ziba nziza kugira ngo zibe intwaro zishobora kugirira imigambi myiza abenegihugu kugira ngo bashobore kuva mu bukene, kandi ntibibe gusa ibintu vy'akarimi, mugabo abonyene abenegihugu abanyagihugu babone yuko bariko barisununura, kuko hariho imigambi bariko bararangura, bakabona bati ngereranije n'imyaka 3 iheze ndabona yuko ubu mfise ico niha n'ico mpabana nibarutse ngahana bagenzi. Nk'ico kibazo twebwe hari imigambi myiza turashobora kugira ico dufashijemo nk'abungere nka Eklezia, tukagira ico dufashije, turashobora no kugira ico dufashije mu saba yuko muri diocese mu maparuwase hashingwa udusandugu, navyo nyene twarabivuze, hashingwa udusandugu tukuza barasahiriza ingo n'imiryango vyagoye zikenye gose. Ariko ikibazo c'ubukene kirahambaye cane, nico kimwe na ca kibazo nakubwira c'imidurumbanyo, c'ingwano. Twebwe turafise aho tugeza mu guhanura, mugabo abashinzwe kuyobora ibihugu nibo cane usanga bashobora kugira uruhara runini mu kuza barumviriza impanuro no mu gutunganya neza ibanga babajejwe ryo gutunganiriza igihugu cose. Iyindi nyishu nogira nti nuko twebwe abarundi eka n'abanyafrika bamwe n'abandi bose tukiri mu nzira y'amajambere, turi mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere, nuko twoca kenge ntitwame turiko turemera ivyo abanyamahanga byose batwosha ngo niyo majambere, kuko nk'ivyo vy'uko baza barahendahenda abantu ngo abahungu nibubakane n'abandi, abakobwa nibubakane n'abandi, canke ngo nibareke kuvyara ngo niho bomererwa neza. Nibaze baratira agashambara bagenda muri ivyo bihugu vyagiye muri iyo nzira, baraba ingene bisigaye bigowe. Bafise ibintu vyinshi bashaka, mugabo ugasanga nta buhigwe nabo bagifise, kuko none we wosangira ubuhigwe n'akayabu wirirwa urakwega rikarenga, wosangira ubuhigwe n'imbwa abari asigaye ariyo mugenzi wawe. Kwega burya ubuhigwe no kubana n'abandi, ubuhigwe busangira n'abandi bantu. Ego mbe n'ibikoko navyo nyene bikabonera hamwe, mugabo iyo utanguye gusangira, iyo ikintu ca mbere ubonye mushobora gusangira ubuhigwe ari igikoko nk'akayabu, ariko ubwo usigaye witwaraje kutagira n'umwana, utagira n'uwundi muntu, canke ari imbwa kuko ari yasigaye ari umugenzi, nukuri ubuhigwe musangiye n'ivyo bikoko nta buhigwe burimwo. Kuko kuva no mwitanguriro, kuva Imana ikirema umuntu ngo yari yaremye ibintu byose, kandi ngo byari vyiza, n'ivyo bikoko ngo ntivyanaryana, kuko Imana yavuze ati byose byari vyiza. Ariko naho byose byari vyiza, ngo Imana imaze kurema umugabo yararavye muri ivyo byose byari ngaho by'ibikoko vyiza, Imana isanga nta na kimwe gishobora gusangira ubuhigwe n'umuntu ngo kimumara inyota. Nico gituma rero twoza turasobanura icatsi n'ururo muri ivyo byose batuzanira, batubwira ngo n'amajambere, kugira ngo tumenye ivyo dufatamwo n'ivyo tureka,
ntituje narwo. Egome urumva rero kuri ivyo bibazo byose igikenewe nuko amadiyoseze yose yo kwitwararika gushinga urwego rukurikiranira hafi ubutumwa bw'ingo n'imiryango, maze n'amaparuwase agacagira uko nyene. Niko nokubwira mu ncamake. Imbere yuko tubandanya kandi hinge dusabe abari ku buhinga bw'ivyuma basubire badushirireko akandi karirimbo. jewe ndanyuzwe ndumva yuko ari ibintu byiza cyane gose mwashitseko, ariko ibyo aribyo byose ngira ngo murafise akajambo mushaka gushikiriza abakristo bo mu Burundi canke abarundi bose, ngira ngo mukabashikiriza bakumva ijambo ryo mwongere yaserukiye abandi bose kuza muri iyi nama y'umuryango. Rega kajambo nabwiye ni iki kiganiro nyene, kuko kuri jewe ndumva ko ari ikiganiro gitanga umwizero, ariko kumbwiye uti akandi kajambo no kongerako nukuri ico nobwira abakristu imbere ya byose, ubwa mbere na mbere no gukeza ingo nyinshi ziri mu Burundi, haba hariya mu mitumba canke hariya mu bisagara, kuko ndazi yuko hariyo ingo nyinshi zubatse neza, abatari bake barazi kugumya ibanga kandi bararigumije, baragumya ibanga ryabo ryabubatse, bakaguma bagira bati uburinze arahira imbere y'Imana akarahira n'imbere y'ishengero ntabagiye gufyina. Kubera rero umutima w'ibanga bagaca baguma baremye, bati bangarira bibarangirwa ingata rirahebegwa, bati kandi ibanga ry'ubukristu ryoryo turazi ko rituma umuntu yemera no kwikorera umusaraba nk'uko Yezu Kristo yawikoreye kugira ngo agumye ibanga abandi bakire. Urumva uko rero kubakeza niryo jambo rya mbere numva noshikiriza abarundi bose n'abakristu bose, kuko ni naryo mbere nahereyeko mu gushikiriza abandi kugira ngo bareme aho bibaza yuko nkumbure ingo zitakimeze neza, bamenye yuko hatari hake iwacu mbere n'ahandi, uko naravyumvise hakiriho ingo zicifashe kandi zigendera ibanga n'ibanga ry'abakristo ririmwo. Ica kabiri nokibwira abo bose bigeze kubaka bikaba kumbure byarabagoye, baba abahukanye canke ingome abahukanye bakongera nkumbure bakagira izindi ngo bidaciye mu butungane novuga bw'Imana bw'Ekereziya, bakarugwamwo bakubakana n'ubundi kandi batabirekuriwe n'ukwemera kwabo. Cane cane muri uyu mwaka baze begere abungere babo kugira ngo babagire inama nziza y'ingene bobandanya biyumva, bakiyumva yuko ari abana b'Ekereziya. Kuri iryo jambo nk'uko nabikubwiye tumaze kuvugana n'abepiskopi bagenzanje bantumye kubaserukira, kumbura umwungere wese azoheza agire ico amenyesha muri diyoseze yiwe, ego akimenyeshe abakristu kugira ngo abubahure bashobore kwegera amaparuwase, maze amaparuwase nayo araba ingene yo batunganiriza, kuko turazi yuko urukiza rw'Imana rwaziye abantu bose na cane cane abumva yuko bibagoye. Ica gatatu
naco nyene no gushima ku izina rya Ekereziya y'i Burundi, ngashimira cane rwose ingo canke imihari yitwararika kurangura ubutumwa bw'ingo. Murabona mu Burundi yuko hariho ingo zonyene ubwazo, hariho n'imihari y'ingo ariyo yafashe mu minwe ivyo kuza iritwararika gutegura abazubaka, guherekeza abamaze kubaka. Nukuri ico kintu ni ikintu ciza cane, bashimirwe rwose. Mu mwanzuro w'ivyo twashitseko twarabonye nanone ko abatumwa ba mbere b'ingo ari ingo nyene ubwazo. Abatumwa ba mbere babwirizwa gutegura, gushigikira, kuremesha abubatse, n'abubatse bonyene ubwabo nanone nibo bazi neza iryo banga, bakamenya ingene riryoshe n'ingene rigoye. Nico gituma mu gukora ubwo butumwa bakora ico bategerejwe, kandi Ekereziya irabibashimiye ko cane. Imana rero ibandanye ibaduhezagirira kugira ngo batunganirwe nabo nyene mu ngo zabo, kandi babandanye bakora ibirama mu maso y'Imana. Ni iryo jambo noshobora kubashikiriza. Murakoze cyane nyine icyubahiro mwungere wa Diocese Ngozi, mukaba kandi muserukira inama y'abepiskopi gatolika y'u Burundi, ko mwatoye aka kanya kugira ngo mukaduhebere dushobore kubabaza, mushobore no kutwishura. None turumvise n'ijambo mudushikirije. Turashimiye namwebwe mwese mwadukurikiranye muri kino kiganiro, tukabasaba ko mubandanya rero musabira imiryango n'Ekereziya yose. Turashimiye kandi na Patiri Lambert Liyazimana yadufashije kugira ngo ano majwi arongoroke neza akoresheje ubuhinga bwa none. None rero bakunzi b'Imana mwese, tuzosubira turabasezeye naho utaha. Tugire Kristo.